Ikaze bakunzi ba Rukumedia, ikaze bakunzi b'ibiganiro bitandukanye umushikirizo n'imbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu ya Rukumedia n'ibyo abakunzi b'ibiganiro by'inkino. Uno musi abantu benshi bazi ko Rukumedia ibiganiro by'inkino bize ko ari ibindi biganiro byinshi tubashikiriza iby'inkino by'amagara y'abantu n'ibindi bitandukanye. Kandi uno musi hari abantu benshi bakizi ko Rukumedia ari kuri ari chaîne YouTube gusa, ariko tubibutse ko ari chaîne iri kuri Star Times, ari television iri kuri Star Times, chaîne y'amajana 81 ndetse no kuri SNB ku ishene y'ijana na 30. Umva ko mushaka kuyikurikirana batandukanye kandi n'ibindi biganiro bitandukanye atari ibya sport gusa. Uno munsi tubaye ikaze mu biganiro ca Rock Sports cyo kuri uno munsi wa mbere turi kugenekerezo rya 24 ukwezi kwa myandagaro, ukwezi k'umunani cyangwa ukwezi kwa myandagaro umwaka w'2026. Ni biganiro ca Rock Sports ndakwashikiriza ari jewe ari Loris Ndongozi, ndi kumwe na mugenzi wanje G Boris Ingabire. Ndamuramutse ndamuha ikaze mu biganiro. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abafana muri rusange. Ni uno musi niganiro naza ko ari ibintu byeruka kera, haraheze igihe niganiro zo kwashikiriza atamakuru ya basket ari zo guhagarara cyane mu mupira w'amaguru. Naza ko mwari mubiheruka kera aho twashikiriza iganiro bitagiramwo n'imiburiburi inkuru imwe ya basket. Uno munsi ni muri football, ni muri Primus League aho yakina indwi igira kabiri. Hari imigwi yaje kuba ironka amanota iyindi yayitakaza, niko bitegerezwa kugenda ku ndwi ya kabiri. Ariko kandi tuza kuvana mu Burundi tuvuye muri Primus League cyatuja ku mugabane wa Buraya neza amahiganwa yariko aratangura. Turaza guhagarara muri La Liga Santander ndetse no muri English Premier League bariko barakina indwi yabo ya mbere. Inkino zaje kuba aziba imigwi imwe yari ifise ivyizere itanga itsinda, iyindi tsindwa. Turaza kubirabira hirya no hino, tuze kwica hirya no hino. Reka tubanze tubire amate gato imbere yuko tugaruka mu idonido y'iganiro cacu. Shika mwiterambere BCAB nkuko musanzwe mubimenyereye, yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe. Ingurane, isomero, umushahara wawe, igishu yawe mu masaha 48 gusa. Iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB. Mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna. Iyo ngurane, isomero, izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. Itura ishami rya BCAB ribegereye. Hageze icyo mubaza, hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mwiterambere na BCAB. Shika mwiterambere na BCAB. Shika mwiterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Nuko twamaze ko tugaruka mu idondo y'igano cacu. Twababwiye ko tuza guhera hano muri Primus League. Amakuru ko aravugwa n'indwi ya kabiri ariko barakina muri Primus League. Ni inkino zari zitandukanye, ariko naza ko twavuze ku munsi wa gatanu ko hari urukino rumwe rwari rwitezwe hariya mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umugwi wa Flambeau du Centre, abami b'ishamba, babaje kuba bakira abagwanyi ba Aigle Noir the Fighters hariya mu ntara ya Gitega. Urukino ruza kurangira ari gitsindo kimwe ku kindi, bose banganije. Uno munsi ni Aigle Noir turiko turavuga ko mu bisanzwe rwikina Primus League, ariko kandi initegurira cyane CAF Champions League. Umuntu yari kwibaza ati petite twari kubona Aigle Noir ifise niveau nini ya paraporo y'imigwi yindi, mugabo no musiko urabona ko aho tuka ineme bikomeye muri Primus League, tuvuze mu bikomeye Flambeau du Centre irazamo. No musi urabona ko irashoboye gutena tete imbere Aigle Noir, kandi Flambeau du Centre yaje kuba ivyerekana. Urukino uruvuga ku kibuga ni igisindo kimwe kindi ku kibuga Ingoma cyaje ko tuboneka hagati mu rwa Aigle Noir ndetse no mu rwa Flambeau du Centre. Nibaza ko turivuze ko gato ku munsi wa gatanu Aigle Noir target yabo muri no ntango za saison bafise nivyo ni gutsinda amamatch ya Primus League, mugabo bafise target baviza CAF Champions League. Twaje ko tubona kunaje ko bitwara mu mwaka weze
bana ko baje kugira saison nziza baje kugira parcours nziza muri CAF Champions League no munsi rero bashaka kurenza hajya bashikanye mu mwaka kwezi ico gituma nibaza ko bafise focus nini cyane kuri CAF Champions League ariko kandi naza ko kugira ngo bakine CAF Champions League nuko batwaye Premier League niboza kwa bavuga yuko inguvu zose ijana ku ijana za kuba zishira kuri Premier League naza ko nako kuri CAF Champions League mwantu bo bihenze cyane ko ntibose bakuza kwitegurira CAF Champions League mu mwaka uza mu gihe baje kwatwara Premier League ntitwavuga yuko baje kuba banegirije no rukino kubera umuntu bariko arakina nawe si umuntu asanzwe tuvuze Flambeau du Centre c'est équipe isanzwe muri Premier League nayo ko ni ngoma equipe nko mu myaka 5 hezi 6 yama ije muri zitatu za mbere kenshi igwana niya mbere kenshi biya kabiri twaje kwa tubona rani yaje kugira mu mwaka weze yabona ko ari rani imeze neza haragera igihe rero ibintu birayangara none umunsi mu bafavori ba Premier League dushaka kwinyora mu Flambeau du Centre dushaka kunyura mu gwa Aigle Noir nico gituma yari imwe muri match zikomeye baje ko bagira igitsindo kimwe kindi kandi ntitwirengageze yuko bari kwakinira mu ntara ya Gitega ni ku kibuga Ingoma ni imuhira wa Flambeau du Centre turazi yuko Flambeau du Centre isanzwe kuvuga Ingoma nico kimwe na Musongati isanzwe kuvuga Ingoma nako biba bigoye kwa cange Aigle Noir kuri NPC ana yuko bigoye kuza kwaronka amanota agira kuri 3 nako ntitwova ko Aigle Noir yanegirije par contre yerekihura no adversaire na wakomeye akomeye undi mu binashaka kutuvuga gato ni mugwa AS Interstars AS Interstars ni equipe abantu bariko baramahirwe uko dushobora kwibona igaruka muri bya bibanza by'imbere hari ni Interstars ku rukino rwabo rwa mbere turibuka ko baje ko bahera kuri derby mu gisagara ca Bujumbura bakiye n'umugwa Vitaro baza guheza ari igitsino kimwe ku kindi baranganije uno musi urukino rwabo rwa kabiri baje ko batsindwa na equipe ya Never Give Up ivuye mu cyaro ca kabiri uno musi AS Interstars ni equipe yagerageje kwiranforsa muri no phase wa kwituma twarabonye abakinyi baje ko bazana ba Bukuru Sami n'abandi ni equipe irimwo Cedric Kamisi ni equipe bazanye mu coach ivuga ngo umwe mu bakoci weza muri Premier League ave mu wa Flambeau du Centre Jean de Dieu Nahimana uno musi gutsindwa na Never Give Up equipe ivuye muri deuxième division eske ntubona ko iza kwibagiza yashusho abantu bafite Interstars ko dushaka kuyibona iduga igaruka mu bibazo vya mbere gutsindwa Never Give Up nona ko ari shite kuri ari image mbi batanze Interstars bon ugereje kuraba ni message imbi batanze ku bafana ba Interstars Interstars ni imwe wa equipe navuga afise kahise yakomeye cyane ngaha mu Burundi twaje kwa tubona phase retour yo mu kwezi kumwe naje kwimera kuri Interstars ubona ko yagize phase retour imeze neza avec Cedric Kamisi yarameze neza cyane afise niveau hejuru cyane gose uno musi baragize impinduka no mu kwezi alafa bari bagize impinduka kandi urabona ko zabereye by'ukuri n'uyu musi barakoze impinduka baragerageje kwibaka mu mpande zose zitandukanye rero twadufise igicapo gikomeye cyane cyuko Interstars iza kugwanira igikombe biheruka kera twadufise ico cizere ko iza kwa igwanira igikombe mugabo nibaza yuko gutsindwa na Never Give Up Academy yaza ko nivyo ni message mbi batanze ariko hari n'undi mu gutuza gushika ko nabonye watsinzwe na n'umuguvuye twibuke yuko ino miguvuye mu cicaro ca kabiri erega iza ni hirya migwi ibikorose ibigira ikoroke ivuga twiwe tugatsindwa na Interstars nta Never Give Up Academy watsinzwe na Interstars nta shame n'imwe kwese baba bagerageje mugabo gutsindwa mu Interstars na amateka kumeba bakoze cyane nico kimwe no hanze y'ubu za Barca za Real iyo utsinzwe na Real utsinzwe na Barca ni bisanzwe mugiya iyo equipe nka Osasuna cyangwa Granada igutsinze ni ibara rikomeye cyane rero umuntu ashaka gutegura urukino uko ategura urukino rwa mbere siko ategura rwa kabiri hariho challenge abona mu rukino rwa mbere agategura rwa kabiri rero hari gubona yuko umuntu mugiye guhura nari kuri calibre ya Aigle Noir nari kuri calibre yandi bacisanga washyizemo ukareja gatoyi biraza ko ntitwava ko banegirije urukino mugabo turakunze kubona ama surprise akomeye cyane iyo
umugwi ukomeye uri kurahura n'umugwi uvuye mu cicaro ca kabiri cyangwa umugwi udakomeye kuko twaje kwa tubona kuri journée ya mbere imigwi yose yavuye mu cicaro ca kabiri yose yaratsinzwe vuba twagategeza kubona n'imiburi buri surprise kandi twaje kwa tuzibona kuri journée ya kabiri cyangwa journée ya gatatu mugo no musana ko twaje kwa tubona hakika sinaza yuko Interstars uno musi twakora ku icizere cyuko itazokora ibitangaza muri Primus League naza ko twitega ko ibintu bikomeye cyane gutsindwa match imwe si kuva yuko utsinzwe match zose zisigaye zindi nibaza ko haracasigaye imatch 28 zindi zo gukina nibaza ko Interstars twitega ikintu gikomeye cyane muri Primus League no mwaka turibuka igihe kimwe sinzi imyaka iheze ko ari 3 canke 4 umugwa wa Magara Young Boys wakinye Premier Division utahana amanota 9 sezo zifite amanota 9 yari 9 burya yarashika ni menshi 9 sinibuka ko yashika 9 canke 6 uko ico gende aho twigeze no gusaba urukino rwa Kivani uno yaramaze faze Aleyos itara je ni umengo yari 6 ifise inota rimwe uno musi ni shaka kuvuga ko iyi migwi duze barivuze match kuri journée ya mbere bose baratakaje amanota 3 bose baratakaje baratsinzwe bagize defeat baho kuri journée ya kabiri nta equipe nimwe yatsinzwe Never Give Up yaratsinze izindi zibiri ziranganya harimo Young Star yanganije na Kayanza United Panthère Noire nayo yanganije na Panthère Noire ikingana buba mu nuko zose nta nimwe yata eski niyaza ko biratanga ikize kubona igake tushobora kubona imiguvu yo mu cya kabiri no mu Burundi mu cya kabiri niyaza ko sinzi ngere imeze mugabo ntuzi aho je mbona kumengo ijya forma ya deuxième division y'ama pool A pool B nibaza ko bituma equipe iheza saison ikinye match nk'iyi kusanga ari pool iri mu equipe abari inkino usanga ari 10 abari mibindwi nimba ko ni muri chaque pool muri rusange usanga equipe ikina ntuze igiye kuduga Premier Division burume ngo ibifise niveau ibifise akantu kinyuma par rapport n'imigwi ikina Premier Division ubwo namusora ko biriko yatanga ikize turabona ko inyuma y'inkino zibiri omwe equipe irafise inota rimwe Panthère irafise inota rimwe Young Star irafise inota rimwe Never Give Up yose isatatu sinibaza yuko twofatira kuri ico cyonyene turamaze kubona imigwi iva mu cicaro ca kabiri by'ukuri ishitse mu cicaro ca mbere ugasangira ikina neza ndibuka umugwa Royal sinzi ko ukuntu witwa Royal Vision naza ko yitwa Royal Vision imbere ko iba Royal Vision ivuye mu cicaro ca kabiri ishitse mu cicaro ca mbere nako yagize harageze igihe yatsinda Musongati itsinda Vitaro itsinda ya migwi ikomeye kabisa ubona ishitse imbere yayo baranganya bakayitsinda rero nibaza ko uno musi nivyo kuba ufise izo match nkeyi ugacuza gukina uvuye gukina match neza ko akina match 14 canke 15 ugacuza gukina match 30 muri Primus League nivyo menga ubuvuye hamwe ugiye ahandi ariko uno musi turacari kuri match zibiri za mbere tuza gufatira kuri ivyo nabone barakina izo match zibiri tuza gufatira kuri ivyo par contre riraza ko na niveau y'abakinyi bari muri Première Division na niveau y'abakinyi muri Deuxième Division ntizingana bien sûr yo ukina Deuxième Division na Première Division niveau ziba zitandukanye si muri Premier League tubona Championship usanga umengana bari kuri niveau hejuru Premier League muri Championship bo bakina match nyinshi kurusha Premier League n'ama equipe ni menshi rero nibaza yuko ntitwafatira kuri ibyo byonyine ariko turamaze kubona yuko hari ibyo usanga ndibuka na Muzinga siniba ko yari Muzinga cyangwa ngende yaravuye mu cicaro ca kabiri urabona iduze mu cicaro ca mbere ugasanga irashaka kumetiriza situation rero nibaza yuko n'uyu munsi turashaka kubona Never Give Up Academy yatangwa kwitwereka nibaza ko n'uno munsi turashaka yatsinze mu gukomeye cyane yatsinze mu Interstars almost tuyimi inkino 10 turabe kwanza ino migwi yose 3 tuyimi inkino 10 turabe turashaka kubona yuko byukuri ni Magara Young Boys cyangwa ziraje naduze twereke yuko ni Deuxième Division ifise target baduhereze kuri message ngozi imaze nk'imyaka 2 yasubiye yarakorotse cyane abo mwaka weze ho byabuze gato yari kuyagwanya bya bibanza byo kudakoroka ya munsi ubwo no munsi tubona message ngozi kwitangura saison neza muri ino debut de saison est-ce que byotanga ikizere ko dushobora kubona message ngozi garuka au top mu myaka yari no musi ni match zibiri intsinzi zibiri antuko bagize run nziza naza ko no run ntigeze ba mu mwaka weze c'est muri fair saison no musi bagize run nziza naza ko turashaka kubiteka ikintu gikomeye cyane ni message ngozi ni equipe nayo ifise amateka akomeye cyane ni equipe ifise kazi gakomeye cyane muri Primus League yatwaye Primus League zikomeye cyane
ubona yuko yari ifise abakinyi beza, yari ifise squad nziza, yari ifise ikintu cyose ciza, yakina jeu nziza, uno munsi twayibagiye. Rero naza ko peut-être ko uburongozi bwa Messager Ngozi bwavuze ati foko tugarukira izina, foko tugarukira Messager Ngozi yacu, ntituze ko tugwanira ibe tutinamo space kweli cyangwanira. Rero naza yuko turashaka kwita ikintu gikomeye cyane nayo muri no sezo, mu gihe twaje kuba twumva ibibazo byinshi bikomeye cyane muri mu burongozi muri mu kibuga hagati hose. Naza nkamwe byo byarakosowe, naza ko ni Messager Ngozi iramerita gutwara Primus League, iramerita kuja muri Big Four kugwanira ikibazo ca mbere canke ca kabiri canke ca gatatu canke ca kane. Naza yuko turashobora kwita ikintu gikomeye cyane muri no sezo, nkamwe ibibazo byose canke 90% twumvise mu kwezi byo byaratumye nyinshi. Yani uko gusa sinzi ko tuvuga kuri Vision nayo igize matches zibiri zikurikirana, kandi twavuze yuko Vision yaza ko ni equipe turasegera no munsi nayo equipe iri kwaganya ihabwa amahirwe cyane. Umuntu ashaka kwibaza ati buriya Vision nayo ntitwoyiha amahirwe, ntitwovuga yuko ishaka kuza kugwanira kino gikombe ca Primus League mu mwaka weze. Ntihari yari sanzwe hari mugabo niho byukuri yari ivutse, yari umwaka wa mbere bakinye Primus League, baje kwa bitwara neza kabisa. Mugabo uno munsi turashaka kwitega yuko nabo bashaka kuza kugwanira kino gikombe ca Primus League. Nose mako baza kugwanira kuja muri Big Four canke kuja muri batanu ba mbere, mugabo tukaza kwa twabona muri Big Four. Kuko ni ubwiye kuri Vision amarokituma bagize uno mwaka. Ubwa mbere ni Vision yari be abakinyi benshi bari muri squad ya mu mwaka uheze, bari be abakinyi benshi. Ugiye kuri amarokituma baguze les meilleurs ba Primus League mu mwaka wa benshi, antuka benshi, ariko basani ndima kuva muri Musongati, antuka ni benshi, ba Daniel kuva muri Musongati nyene. Uno munsi naza ko ni Vision ifise effectif iri strong, kandi uno munsi ni match zibiri bafite amanota agera kuri 4, antuka baracari muri ntuze cyo kimwe na regional. Naza ko Vision naza ko twabicyo gatuma mu kijana cyo gatanu. Vision uno munsi objectif yawe waravuze mu mwaka uheze, bo nta gikombe bariko bararondera. Bakorondera gushira Vision kuri carte ya football mu Burundi, babone ko abarundi babone ko hari equipe yitwa Vision yaje. Rero mu mwaka ukurikira ifise Vision kandi mu mwaka ukurikira no kugwanira ibikombe byose bikinirwa hano mu Burundi. Naza ko ari objectif ashaka ko mu gwa Vision. Reka tugarukirizana amakuru ko bavugwa muri Primus League, tumire amategato ace tugaruka twerekeza ku mugabane wa Buraya neza mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko, guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo guhavushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko twamaze ko tugaruka twerekeze neza mu gihugu cy'Ubwongereza, abariko barakina ku ndwi ya mbere muri English Premier League ku munsi wa gatanu niho ryaje ko batangura. Arsenal the Gunners Emirates Stadium bariko barakira ubwa Coventry City, bari kumwe na Frank James Lampard. Ni tenant du titre Arsenal yaje kuba yugurura league avec une victoire ya 3-0 kuri Coventry City. Nibaza ko nta gitangaro kirimo naki muri rusange avuga ko tuvuga ko Arsenal journée ya mbere yahebwa nivyo yari imigwi itarakina, Chelsea zaza gukina kuri uno munsi wa mbere, ariko muri rusange journée ya mbere muri rusange mbere kuja kuri equipe imwe wayibonye guti wese wasiganye nubwo hari equipe itarakina ntaje. Journée ya mbere mu jambo rimwe Man U yaje kwitsindwa n'umuguvu wo muri Hull City bisinde bibiri ku busa, kandi bavuga bati ngo witwa Michael Carrington ashitse muri niyatangura na Man U season ni gutwara igikombe n'imiburi y'ubu. Rero mu ijambo rimwe baratsinzwe Deze habonye kabisa twa kwako ndibuka abafana ba Man U bariko bavuga ati Arsenal muri ko mwishima mutsinze 3-0 ko Manchester City
ivuye deuxième division mugasereba ivyo bintu n'ibiki ariko 3-0 n'ibintu bisanzwe iyo mutsinda 10 basi niyo mwaye gusereba ariko umva karma kabisa 2-0 igitsindo ca mbere kirajayo ati mani irabikora kabisa baramayikora okay ya kabiri okay muri rusangi baratsinze 2-0 nico kintu en tout cas nico kintu caje ko kiba abantu bose bavuga ko sizi naravye ama reaction akomeye cyane imbere ko saison itangura abafana ba mani kuva bimeze urumva kabisa tuba twishimye mugabo yaje kubiduhemukira ya ni uno museka duce duhera kuri mani canke kuri inde wovuze mani je naje nshaka kuvuga kuri Tottenham Hotspur yaje kubisindwa ibitsindo 3 kubusa jewe Tottenham Hotspur ni umugwi amahirwe yuko utegerezwa guheza muri Big Four umwaka n'imiburi buri muri 3 za mbere itabaye iya gatatu ya kabiri Tottenham Hotspur kubera iki Tottenham magazine recruitment zitebo 400 million n'imiburi 400 million amafaranga make ugiye kuraba Sandro Tonali miliyoni 100 Savinho miliyoni 100 abitwa ba Jean Paul Van Heek yavuye muri Brighton no mu defenseur mwiza na nyine neza ko baguze amafaranga atari make amarecruitment meza kandi menshi utuje kuraba uno musi ni bafite umukoci mwiza Antoine Roberto De Zerbi ni umwe mu bamenyereza beza dufise uno munsi ku mugabane wa Burayi muri Brighton afise Steve Dogenzi nibaza ko iyo uno musi Man City itaza kurita Enzo Maresca ataba ari disponible kuri marché Roberto De Zerbi nayo kuba option ya kabiri muri Manchester City kuko afise style iri similaire n'iya Pep Guardiola cyane gose uno musi ubona ko Tottenham nyine ishitangura saison imni deception irandesevye biteye ubwoba ibitsindo 3 kubuza apana kimwe kandi apana ari gutsindwa na Liverpool canke na Man City canke na Chelsea Brentford kabisa ibitsindo 3 kubuza na tuka ni deception ikomeye cyane turaza gushikana mani ariko na Tottenham Hotspur tuka shakaraba 3-0 ni atari 400 million zavuye kwa Daniel Levy ni ibara rikomeye cyane mugani baza yuko nitwofatira kuri no match yo mugabo kameme utanguye nabi singombwa ngweze nabi ariko twe birabaje cyane nta muntu yariteze yuko turavye recruitment zaje kwa ziba muri Tottenham Hotspur turavye no munsi mu coach afise kabisa afise mu coach mwiza cyane twaramubonye muri Brighton twaramubonye agishika muri Marseille nibaza ko twiteze yuko n'imiburi nabo baza kubatsinda 3-0 par contre yo gutsinda 3-0 mugabo siko byaje kuba bigenda baje kwatsinda na Brentford isino bira kuri 3 kubusa turinde turabe yuko bazoza kuba bikosora muri match zikurikira ariko match ya mbere kabisa bakubiswe si gutsindwa gusa ni kunyagirwa 3-0 na Brentford ni bara rikomeye cyane ya duhere Bandit kuri Arsenal opening game kabisa opening game ibisindo bigera kuri 3 kubusa kuri Coventry City eske ari kintu cyatari ari kintu PCC ugeregeje kuraba nta kintu cyatari baje ko batsinda 3-0 Martin Odegaard Kayavets niwe yatangiye gutsinda igitsino cya mbere uzi ko Kayavets niwe yatsinze igitsino cya nyuma cyo muri saison basinda novuga muri Champions League niwe yatsinze igitsino kimwe cyaje kwa Tottenham niwe yaje kugura igitsino cya mbere cy'uno mwaka yaranatsinze muri Community Shield yaranatsinze muri Community Shield ana yuko quand même Arsenal bon nous twatwite abantu benshi nta gitangaza cyaje kwa kibamo gutsinda umugwa Coventry City baje kwatsinda Frank Lampard agarutse muri stadium ariko nashaka kuraba uburyo no munsi sinzi kubona ko Kai Havertz niveau yaje muri Arsenal araduze cyane yarasanzwe afite niveau nziza ari muri RB Leipzig mugashitse muri Chelsea yaravyerekanye ngirango mu nkino zikeyi ni viraja hasi n'abafana baramwanka kabisa mugashitse ona ko ashitse muri Arsenal harageze igihe bya ku buryo abantu bavuga bati buriya Kai Havertz gutsinda ni baronke penalty ndiba ko iyo penalty ni Martin Odegaard yamuhati kandi usinde abantu bati atarose penalty ngo Martin Odegaard amuhe ntatsinda mugorana ko no munsi numwe bakinyi bari clé muri Arsenal neza ko ashobora no gutwara ikibanza bitwa Victor Gyökeres rero nibaza ko Arsenal yaje ko igira n'indi hokri nziza kwitwa Eze Konsa neza ko numwe ba defenseur beza twaje kwa tona yakoze amasave akomeye cyane n'imyugaro kabisa akomeye cyane Aston Villa no munsi yaje muri umugwa Arsenal hari absence ikomeye cyane witwa William Saliba
uno munsi bari basanzwe bafise defense imeze neza ku ruhande rw'inyuma ku ruhande rwa Gabriel Magalhaes kongera ko Jules Kounde naza ko ni akazi gakomeye cyane ahantu hasigaye neza ko boranforce gatoyi imbere ko bugara ni ku ruhande rw'imbere muga ku ruhande rw'imbere turamaze kubona ko si Arsenal itsinda ibitsindo byinshi ketse ihuye na Coventry City sino si Arsenal tumenye itsinda ibitsindo byinshi bon turatunda kugaruka tuje kuri Manchester City yaje kwitsinda mugabo bigoranye kandi urabona ko antiko no musi gukora match ya City urabona ko complètement système yarahindutse nivyo barafise similarité mugabo urabona ko Maresca ariko aragira ntuzenye yitoje ko tubona nyene nk'ejo equipe yaje kubatanguza ku ruhande rwa hagati harimo Rico Lewis ku ruhande rwa ariko mukinisha hagati Nico O'Reilly twatuzi ko Pep Guardiola yamukinisha ku numero 3 muguno munsi urabona ko umwanya munini bariko akina ku numero 10 twaje ko tubona Anderson niwe ariko arakina hagati urabona ko amasysteme menshi asa n'ayahindutse kenshi urabona ko Mark igihe ariko akina ku numero 6 ni systeme twari tuzi kuri John Stones muri Manchester City Pep Guardiola akora ku nshaje neza ko hariho ibintu byinshi byaje ko bihinduka muri Manchester City avec Enzo Maresca kandi umva byategeza guhinduka nyine ntiyari kuza gukopia Pep Guardiola mugabo no munsi ikibazo ncaki eske uravye Enzo Maresca nta urafisa amadute cyane bavuga ko azofata igihe kinini kugira ngo asubire gukonsuliza Man City domina Premier League nkuko Pep Guardiola yabikoze azogira iki ubona gute Enzo Maresca ufatiye kuri no debut ya Premier League nibaza ko sinova ko afise experience cyangwa afise ubwo bubasha nk'ubwo Pep Guardiola yari afise erega turabe none uwo Pep Guardiola yashitse muri Man City yaravuye muri Bayern Munich yaravuye muri FC Barcelona kandi aho hose yagiye nova ko yerekana ko n'umwe amenyereza bakomeye cyane ntitwoza gufata igihengere ca Pep Guardiola tucuzirishe na Enzo Maresca nibaza ko ubwo burebure ntibungana cyangwa ubwo vyibo ntibungana ariko na Enzo Maresca twarabonye ko n'umwe mu bakoci beze aburya yagize parcours imeze neza muri Chelsea yagize parcours imeze neza cyane muri Chelsea avec squad bari bafise uno munsi ni Enzo Maresca afise iyo Man City tuzi ko nayo target yabo si big four target yabo si gushika muri finale ya FA Cup ahubwo par contre target yabo ni gutwara Premier League target yabo ni gushika ni kugwanira Champions League ni gutwara FA Cup ni gutwara ubwo coupe bwose bushoboka kabisa ikibazo ni eske azobishobora muri no mwaka kwa yuko nk'abo batoba nk'aba boss ba Chelsea cyangwa aba boss ba Man U ngo umwaka umwe uraheze boneza ko Man City ivyo bitangiye kuri Enzo Maresca ubundi bwo bwana ko amenyereza bose muri City contrat yabirahera uravye batatu baheruka Pep Guardiola n'imyaka 10 Manuel Pellegrini contrat yaraheze Roberto Mancini contrat yaraheze en tout cas bose abana yuko siko bimeze uravye equipe mu myaka 15 16 abamenyereza batatu gusa en tout cas ni sawa habo tutobona rero bibaye nko muri Chelsea cyangwa muri inde bakamuha uwo mwanya naza ko azoshaka gukonsoliza equipe neza ko twarabonye ko n'umwe mu bamenyereza ashobora kubaka neza equipe akalayidinga equipe ikaza gutwara ikombe avec no squad afise nivyo na squad ntitwova ko igihengeri cyabo ari ku mukoci gusa buri igihengeri no hagati mu bakinyi carabaye gikomeye cyane squad yarafise Pep Guardiola sio no munsi Enzo Maresca afise bavuga ko bisaba ko yadapta n'abakinyi afise kugira ngo aze kuba atanga byiza birushirije kandi nibaza yuko ntitwovuga ngo aramenye Premier League ntitwovuga ngo ara experience nini afise mugabo nibaza ko arafise ako kantu twamubonye muri yaba mwigisha Pep Guardiola yarabaye umunyeshuri wa Pep Guardiola yarabonye kamwe iyo style ya Pep Guardiola kandi hari muri Manchester City nyene urumva yaramenyeje Chelsea arazi Premier League ukuntu imeze nibaza ko baramuha umwanya nivyo arashobora kudashika akora nk'ivyo Pep Guardiola yakoze arashobora kudashika yempoze muri no mwaka cyangwa mu myaka 2 mugabo akamuha umwanya nibaza ko ni Enzo Maresca azoshobora kubaka equipe ntashike kuvyo Pep Guardiola yashitseko mwaka kamwe akagira ivyo yashitseko nk'ivyo twabonyeje kwakora muri Chelsea the Blues Liverpool ibitsindo biri ku bindi na Newcastle United Liverpool nyene seziheze ntiyagenze neza nimikimenya ko Arne Slot menyeza abo baciye bavuga ati tubise ugende turabe uri tuzana turagushimye ko waduha igikombe mu mwaka wahera
uno munsi ni Andoni Iraola yaje kuva muri Bournemouth agize saison nziza cyane niwe bamenyereza bivuga ngo bameze neza natwe muri Premier League muri imyaka ingahe urabona ko nibuka ko Andoni Iraola yaje abafise yatugoye ariho Areola wose nawe Espanyol uno munsi rero uraba Bournemouth nibuka yareje kudandaza abakinyi benshi kandi Bournemouth muri imyaka ni equipe nimwe ufate uravye Bournemouth Brighton wovuga ati ni academy ni pepiniere zandi ma equipe kandi badandaza ku mafaranga menshi kandi abakinyi usanga bakomeye usanga equipe yakinye saison ndibuka ko mu mwaka wahera bari badandaje bari baje kudandaza abakinyi benshi defense presque yose witwa Zabani yaragiye muri PSG Wilson yaragiye muri Real hari undi Milos Kerkez yaragiye muri Liverpool iyo yari defense yari yakinye saison yose muri Nozey abo bose bagira rimwe mu kwezi kwa mbere Semenyo arava yaragenda bivuga ngo wowe umukinyi equipe mushatse tanga amafaranga bace bago Brighton yo turazi ko no musi Chelsea giye kuraba basumira muri Brighton no musi imigwi myinshi isumira muri Brighton mugana ko yarashoye kumentana equipe aragumiza kuri Amenyo mu mwaka weze bahejeje bari mu manza uno musi bazokina muri Europe nimba ntihenze sinzi ko ari Conference League canke Europa League nasi niba kuko bahejeje kanza bahejeje nibaza ko bazokina muri Europe mugabo ico ndico nibo batanze n'ikombe kwa Arsenal bahagaritse mu Manchester City uno musi je kuraba Liverpool sararagiye nibaza ko na Liverpool tarokitse abakinyi b'amazina muri no season est-ce que na Liverpool muri course ya top 4 cyangwa Rwanirigo botureke top 4 iri muri izi clubs kuko nibaza ko nkuko yavuze kuri Man City atwa na Liverpool ni equipe itangura saison ivuga ati tuje kurondera keko est-ce que Liverpool amahirwe yafise bon amahirwe irafise ko turavye Andoni Iraola ukunaje kwa yitwara afise squad nk'iraho muri FC Bournemouth uno musi akaba afise squad nk'iraho muri Liverpool umuntu ashaka kugira ico cizere ikibazo gihari gikomeye ni kimwe twabonye Liverpool mu mwaka uheze yagize recruitment nziza kabisa y'abakinyi presque bose beza niyo yarizanye Florian Wirtz yarizanye yaravuye muri Newcastle Alexander Isak yari sanzwe mfise abakinyi beza benshi bagiye batandukanye no muri Netherlands Kodi nako yari fise abakinyi beza no musi nta recruitment yaje kugira ikomeye cyane mugabo yakoze recruitment ikomeye hejuru cyane kwa ko yazanye umumenyereza yarameze neza ikibazo gihari ni nimba arashoboye kumentina iriya squad imeze kuri akaba rose no squad imeze twamwitega kiki neza ko twamwitega ko kuza kugwanira ino Premier League ariko kandi mugari Liverpool twibuke ko baje ko batakaza umujeri nka dufata nka Monima muri Liverpool mu mwaka indwi ingahe iheze Mohamed Salah yeske video yiwe bazoshobora kuyikombra uno mwaka kuko bakinyi nka bajya biragoye ko agenda uwo mwaka nyine gacoronka umuramplasa wa directeur yeske Salah ijya video yaretse kujya ku gituma nibaza yuko bashaka kuyikombra byoroshe nubundi uje kumukinisha uje gukinisha Liverpool ntiyarasanzwe umenyere uwo Mohamed Salah ntawe yarasanzwe afise muri equipe yiwe nta mustar yarafise yaragize Semenyo nk'umuntu amurondera ibitsindo kuko Semenyo yatsinze ibitsindo byinshi cyane imbere ko ashika muri Man City mugabo yarabandanije yitwara neza uno musi nta uwo mustar nta Mohamed Salah yarasanzwe afise par contre asanze haba abandi bakinyi arasanzeho Alexander Isak tamworoheye kuyadapta cyane muri Liverpool yaza ko niwe ashaka gufata abakinyi bangahe beza asanzwe afise akaza kubakira ko iriya video ni video komeye cyane Mohamed Salah yaza ko ni umujweri azokwama yibukwa cyane no sema muri Liverpool habo muri Premier League muri rusange muri football muri rusange nako yaje kwagira ama parcours imeze neza cyane carrière imeze neza cyane muri Liverpool niraza yuko kuzana Andoni Iraola agasanga nta uwo Mohamed Salah afise bizomorohera kwa n'ubundi ntawe yarasanzwe office yaba twari twasanze Jurgen Klopp niwe yaramuzi cyane akamutakaza byo mugoye cyane ubwango aze kwiyadapta nta Mohamed Salah afise twamubonye kuna jaje kwa bimugora Sadio Mane havuye witwa Roberto Firmino havuye nako mugabo kameme no musi dufise uwo mumenyeze mushasha ntabo yarasanzwe afise nta mazina manini yarasanzwe afise neza ko bizoborohera cyane kwiyadapta duheretse kuri Manchester United twavuze Manchester United ni uravye mu mwaka uheze iminota match nke yabaye muri Manchester United yitwa Michael Carrick
umuntu yavuga ati nkuko wabivuze hamwe Michael Carrick kuko twibuka ko yari entraîneur par intérim bivuga ngo yari umwanya muto gusa kugira ngo saison ihere hama abantu bavuga ati est-ce que Manchester United izoshobora kumugarda izomwizera imuhe poste nk'umu entraîneur principal canke bazorondera ubundi bumenyereza mushasha ubwo rero musabona ko baje kuba mwizera avec match za nyuma aje kuba kiri turibuka match zikurikirana atsinda City na Arsenal ari equipe zose ziko zirwanira ibikombe uno munsi baje ko batangura saison nabi basinzwe na Hull City nivyo ntitwabajije kuri match ya mbere ko match ya mbere si hari amafacteurs menshi ashobora gutuma equipe itsindwa canke hagira iki mugabo est-ce que Manchester United bacayibona muri izo equipe nkuko bavuga mu akwezi ati twebwe uno mwaka tuje muri Big Four no musaza wani muri Champions League est-ce que iyi saison yashobora guhagarara neza avec recrutement bagize twarabonye bazanye bitwa ba Unity Mans kuva muri Aston Villa barazanye Andre Santos yavuye muri yaje mu gwa Chelsea urako cyane cyane bibajije kuri izi hagati naza ko na Carlos Baleba nimba tarase muri Manchester United ari ibintu biri hasi urako cyane cyane baje kubafata milieu d'hôtel ariyo baje kuvuga ati reka turamforce nga Manchester United urayibona muri equipe ziko ziragwana ubwa mbere top 4 ubwa kabiri gikombe Michael Carrick ni yaje kwerekana yuko bamugize umu-entraîneur par intérim inshuro zibiri kandi hose urabona ko kameme yaragira yaratsinda yaritwara neza abakunzi ba Manchester United bavuga bati kuki uburongozi bwa Manchester United butoma kontra y'imyaka 3 canke ndazi iri pema baje kwabikora ko turavye kunaje kwa yakuye Manchester United ahantu habi abashikana muri Champions League muri Big Four bazokina Champions League bayiheruka kera uno munsi naza yuko kuma ico cizere cyo kuvuga yuko ashobora kurwanira na Premier League birashoboka mugabo jewe sindiko ndamubona arwanira Premier League par contre ndiko ndamubona azagwanira ino Big Four bon nivyo ntitwoza kwa dufatira ko yatsindwa na Hull City Hull City ivuye mu cicaro ca kabiri mugabo ni ya Premier League tuzi bavuye muri Championship navuga ko si nivise niveau ingana na Premier League mugabo ni Championship ubona ko ikomeye cyane nayo hariho n'amashampiyona amwe mbere wanashima no muri Europe isum rero kuza gutsindwa na Hull City naza ko nitwo definisa yuko saison irangiye mugabo ntitwomufata kandi yuko Manchester United nivyo barakoze amahopitimanzi meza uwitwa Bruno Fernandes yabaye umukinyi mwiza cyane muri saison iheze ariko kandi ntitwa dufata yuko Michael Carrick aje kuleadinga ino equipe ize kugwana Arsenal muri Premier League muri title race canke na Enzo Maresca peut-être ko bizomusaba yuko aza ko afise experience ikomeye cyane kubanza ko atwara agwana na bano bagabo aze kugwana na Andoni Iraola canke bon ntitwafata nyago turaza kumushikana nawe nubwo batarakina uno munsi Xabi Alonso ndetse na Chelsea the Blues mugani baza yuko ntitwomufatira yuko tuze kumwitegaho Premier League tumwiteho kwanira ikibanza ca kabiri canke ca gatatu canke ca kane Big Four kabisa arayishobora mugabo rero twarabonye yuko buriya muri Manchester United yo kubitwa match 10 canke umunani baramuha kariho kabisa turibaga ibyo bakoze barashaka kumuha kariho hanze mugabo nibaza ko bamuha umwanya twaramubonye ko n'umumenyereza mwiza kabisa ashaka kuredinga equipe akayishikana ahantu hana uko byari byafashe muri Premier League muri top 6 twabwiye ko Chelsea niyo isigaye iza gukina uno munsi ni Xabi Alonso aza kuba ariko akina na Alvaro Arbeloa aba Madrid baje ko barungikwa bose mu mwaka umwe muri saison imwe muri saison zimwe baraze Xabi Alonso ati bro twatwesh kabisa yatuzane Arbeloa turabe nawe baramushira hanze aba Fulham iramutora ubundi nawe Chelsea iramutora ni uno munsi baje kubasekana turabe tuza kuraba mbega haza kwava mu ikini uno munsi gice saa 3 z'ijoro turabe Xabi Alonso ko ivyanse muri Real Madrid biza kwikunda muri Chelsea the Blues nuko dusibiye muri Liga Santander mbere ko turagize iganyo cacu ana ku munsi wa gatandatu Real Madrid yeko ratsinda bigoranye cyane uno mugwi wa Espanyol Barcelona ni igitsinda ca kabiri cyaje kwa kiboneka mu minota ya nyuma y'urukino 89 cinjijwe no bavuga ni irokinshasha muri Real witwa Carlos SP no mwana kiri muto naza ko afise nka 19 ubu uravye taye yiwe ko seta n'umuataka ari pilgrim kandi n'umukinyi yarako agwana muri muzeye ni debut za Jose Mourinho zaratwe kuba compliqué mugabo arafe ni victoire ikonta Real Madrid 2-1 Barca ku munsi w'ejo w'Imana baje kubatsinda Elche
ibitsindo bigera kuri 5 ku busa. Ibitsindo 5 ku busa n'ibitsindo 2 vya Rafinha, igitsindo ca Ademi, ibitsindo 2 vya Fede. Bon, turavye duhere kuri Real Madrid kwanza, ni Real nayo yaje kuba igira hoki nziza, bo yaje kugura umwe mu bakinyi bakomeye cyane witwa Yohani Diomande, anako abesha ni transfer yavuze ko ibintu byinshi haya uwo mu myaka ingahe je na 19 nazida 19 hari abantu bavuga ati iyi myaka 19 baragize n'ama reportage kuri France 24 nanjye narabonye RFI hajye abantu baje bimvira ati iyo ni inzigo y'Abafaransa kubera hase gusinya muri PSG nagusaba muvuge ko bagira iki mugabo gafoto kaje ko gasohoka ngo sinya sinzi ko yari 5 canke 9 ariko kumwe n'utwana atoze ishuri urabona yuko navuze ati aya ikikuriro 19 kandi afite 19 niyo yavye kabisa imyaka 19 bana ko bagize n'umujere mwiza ni hoki nziza navuga baje ko bagira muri Real Madrid ariko ni Jose Mourinho agarutse muri The Special agarutse muri Real Madrid ni inzu asanzwe azwi amenyereye bon turashaka kwitega yuko aza konkiransa witwa Hansi Flick muga turavye Hansi Flick nawe naje kwambona ukuntu babajije Depo ati izajya witwa Rodri muri Barca ubwo nti koba kantu ka Real Madrid na Barca ko bati ujya mu kinyamushatse reka ndamuzana muganaza ko burya izajya Rodri muri Barca naza ko rirakeneye kwa yuko ni Rodri ni umukinyi mwiza hagati naza ko nta equipe nimwe ku isi itomwifuza ko aza kwikinira rero naza ko haba FC Barcelona haba Real Madrid bose bagize amakuru meza uretse yuko Barca yagerageje kwibaka ku mpande nyinshi nimba barazanye Rodri no munsi Joao Cancelo yagarutse bazanye Ademi bazanye Anthony Gordon ubona ko kame magize zo hoki nyinshi kandi navuga ko zari zikenewe ikibazo gikomeye gihari eske tubona yuko Barca yashogira 2-0 muri Clasico canke Real ni 1-1 nico kibazo gikomeye cyane witwa Hansi Flick araze kubaha karibu Jose Mourinho cyayi Jose Mourinho naza kubaha karibu Hansi Flick kwa Jose Mourinho arayizi yo Clasico arayimenyereye rero naza ko bose bagize amahoki meza uretse yuko bon yaje kwitsinda Elche 5-0 si ibintu byataye ariko kandi 1 ukayitsinda muri situation nk'iriya harazama akantu k'amakenga ati ya miliyoni 150 zaje kwa zisohoka ku mukinyi we bimeze gute rero naza ko ratwinde turabe turache mu ntango ya saison ni journée ya mbere bose baje kubatsinda nubwo atatsinze muri circumstances zimwe mugabo kabe bose baje kubatsinda ratwinde twaye match zingahe zitanu turabe mbega uwo ajahe uwo ajahe duce kuri Atletico Madrid na Julian Alvarez ni dossier ili flou ilimyo imeze kunuko ariko javuga kwitwa Diego Armando Simeone Diego Armando Maradona rest in peace yaje kuvuga kan ati niveau ya Julian Alvarez si niveau iri hejuru kabisa turakinya abandi bajoye ubwo nashatse kuvuga ati genda kabisa Jesse kuko yaje ko yinjira no muri deuxième mi-temps wana ko yabaye siffle cyane n'abasiponseri ba Atletico Madrid bo miseze nibaza ko ari muri inzu nyene kuri entrée ya stade entraînement ya Atletico bari bashize akantu Julian Alvarez out kabisa no musiko kuko ni bon n'aba sukuvuga ngo ntibamukunda ni jise ko bamufitisha avuga aguma yerekana ko arashaka kugenda arashaka kugira iki mboga ati vaho ugenda naza ko ni antuka imisi isigaye twashaka ko na Julian Alvarez yerekeza muri Barca iramushaka cyane nawe arayishaka kandi Simeone yatanze faveur mugabo president wa Atletico witwa Gilman avuga ati apfumaja muri Elche haje muri Barca ahubwo ikibazo gikomeye eske ni option nziza kuri Barca ni option nziza kuri Alvarez kuja muri Barca cyane naza ko Barca arakeneye muri 9 kandi Alvarez naza ko ari mu mastiri ari rare cyane muri football muri Europe musi kujya bani 9 bashaka gukina ama post menshi bashaka kuba impliqué muri G nibaza ko ufashe uretse Alvarez na Harry Kane bashaka kwiyimplika muri G abandi bataka ni bake cyane bashaka gukina
style nk'iya Alvarez Yeah. ni umukinyi atsinda mu ma circonstances menshi antuka kuko no musi ndazi Barca tuzoyibona kenshi bari kubakinisha umufonefu tuzobona kenshi ari aba ba Dembele bariko bakina nk'abafonefu ari aba Anthony Gordon bariko bakina nk'abafonefu kenshi tuzobona Fermin Lopez ariko bakina nk'umufonefu antuka si systeme Barca yifuza gukinisha saison yose nivyo ni systeme iri fonctionnelle mugabo antuka si saison yose barakeneye umuntu numero 9 na Thierry muri kuri iyo position nyene nibaza ko bari shwanziza kuri Barca hamwe bo barokrise Julian Alvarez ari na Barca cyo bambere equipe comique kuko twarabonye ko ibimenyesha makuru za Marca n'izindi ziko zandika ko uno mwaka tuzobona cyane Lamine Yamal ariko akina hagati kuri numero 10 numva ko hariya kuri ruhande ni Ademi ni Anthony Gordon numva ko antuka arakenewe cyane Julian Alvarez arakenewe ariko arashobora kuza bakamugurira amafaranga umugani ntazomwandikisha uno mwaka jinaza ko Barca yashoboye kurizova inkuzi nyinshi Ego mugabo urabona ko Joao Cancelo mega harabayemo karotare gatoya harabayemo karotare gatoya mugana ubu nibaza ko ari ahujise nawe nyine oya yarabayarudise mugabo reka turabe yuko Julian Alvarez akaza nawe batabanza kumwicara ikintu bizinga atrika turabe ko twajista gatoya tusere sino ni hockey nziza kuri FC Barcelona cyane duhereze mu guheza kuri Liga muri Barca nyine duheza igano cyacu n'uyu Fermin Lopez Antuka Fermin Lopez naza ko rumwe mu bakinyi bakwiye nino tukavuga ngo amashugwe yaba kivuze antuka urazi ko rumwe mu bakinyi bari kire muri Barca no musi Fermin Lopez urazi ko umukinyi atsinda kenshi turetse n'ibashi meme na saison iheze nibaza ko umukinyi yabaye desi cyane kuba atagiye muri Coupe du Monde yagize kubagira yagize imvura ske na liste nibaza ko Luis de la Fontaine yagira isohora nibaza ko ari deception cyane kuri Fermin Lopez mugabo nako noneho aragarutse ariko arapona perezida mugabo avant ibi antuka n'umukinyi ari indispensable cyane muri Barca ni wa mukinyi aseruka rukanje cyane antuka imisi yose yo Barca mukeneye abari ngaho ori anako numwe maki ni kazoza ka FC Barcelona kandi ni La Masia nawo ni La Masia nawo nanako ni Barca yikurije umwana onako antuka ni kigwanisha gikomeye cyane kuri FC Barcelona imisi yose atsinda kenshi gashoboka kandi kenshi atsinda bikenewe no musi yaje ko atsinda bwanga afasha abandi kuryoherwa mugabo numwe makinyi uze gusanga atsinda bikenewe kandi numukinyi akina jeu nziza uzi ko aratsinda igitsina babati ni kuri kino gitsinda nubwo ndi adversaire nubwo ntafana Barca yatsinze igitsina kimeze neza cyane naza ko Fermin Lopez numwe makinyi ameze neza ibitsinda kuri june ya mbere avuye mu mvune arakwiye amashugwe yo kabisa ya nuko igano cyacu no munsi wa mbere tugarukiza hano muri ndagushimiye nanje la kwisi nshimiye ndetse n'abadukurikiranye bose muri rusange reka rero ndabashimire ndabaha ikaze mu biganiro bikurikira ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane ndetse no ku munsi wa gatanu mugire aho muba mubaho inaho utaha